murakoze ikibazo mumbajije. Imihari n'imigwi y'ubutumwa ku bisanzwe yifashe neza ngaha mu Magarama. Twaragerageje kuyitandukanya mu butumwa basanzwe bajejwe, bamwe bose barafise aho batwarirwa mu migwi y'ubutumwa. Nk'akarorero nk'imihari irafise urwego bita coordination, nibwo ruraba iyo mihari, hama amakorale nayo akaca atwagwa na komite mpuzamakorale. Ariko kubera haba hariho n'imigwi y'abatambiramana, akaca haba biyerekeramana, usanga hari abajejwe umutekano, baca batwagwa mu kintu bita separe. Ico kintu rero nico kiza gitwara ubutumwa bw'abarayike bwose ya coordona iyo mihari niyo migwi y'ubutumwa ku rwego rwa paruwasi. Turabaramukije, tubahamwiriwe canke mwaramutse canke gakeye, bivana naho muherereye canke n'igihe muri ko muradukurikirana. Tubahaye ikaze kuri televiziyo Umuvugizi. Ni televiziyo mumaze kumenyera, ikirabafasha vyinshi haba mu bijanye n'iterambere, mu bijanye no kwemera. Ndahagaruke ko uyu munsi kuko tugomba kubaha ikaze mu kiganiro. Ikiganiro ni muzima, ni ikiganiro mumaze kumenyera gica kuri televiziyo Umuvugizi, televiziyo mukunda cyane. Uno munsi rero turi muri Paroisse Saint François d'Assise mu Magarama Igitega. Ni paroisse muzi, ariko ku batayizi ni paroisse isanzwe iriko abasaseredoti b'Abafranciscan, abafurera. Ni paroisse iri kwibarabara mu gisagara ca Gitega Bujumbura kaburimbi. Ndazi yuko abenshi barahazi kuko ni paroisse abantu bakunda cyane kubera yuko ifise amateka menshi. Ndazi cyo ndiko ndavuga. Uno munsi rero mu kiganiro ni muzima, mfise abatumire tugiye kuyaga. Abatumire mbere novuga badasanzwe kubera yuko ntimwari mubimenyereye aho dushobora kuba turi mu kiganiro nk'iki turi kumwe n'umusaseredoti n'abakuru ubutumwa ubu na buriya mu paroisse. Niyo tugiye kuganira, ariko imbere yaho nagira ngo mbanze ndabasabe bidondore, mpere ku musaseredoti yaduteye iteka yategeka kino kiganiro, abanze abidondore. Murakoze cyane. Cyo nitwa Frère Jean Claude Bakundukize, nkabandi umusaseredoti w'umuryango wa Bene Francisco, nkabandangura ubutumwa ngaha mu Magarama. Mu butumwa rero njejwe ndicegera ca patiri mukuru, kabanjejwe imihari n'imigwi y'ubutumwa. Patiri Jean Claude Bakundukize ajejwe imihari n'imigwi y'ubutumwa muri Paroisse Saint François d'Assise. Turi kumwe kandi nande ndabaramukije mwese. Muri kumwe kandi nambone hankuye Moïse, nkaba nsanzwe ndi umusuku wa Chorale Don de la Sagesse, irangurira ubutumwa muri Paroisse Saint François d'Assise mu Magarama. Kaze mu kiganiro ni muzima. Murakoze cyane. Turi kumwe nande kandi ndi kumwe na Thierry Byukusenge, nkaba nsanzwe ndangurira ubutumwa muri Paroisse ya Magarama muri Chorale Don de la Sagesse. Mujejwe iki muri Chorale Don de la Sagesse? Muri Chorale Don de la Sagesse ndumuririmbyi asanzwe. Ego. Kaze mu kiganiro ni muzima. Murakoze cyane. Ndi kumwe nande kandi kumwe na Karutimana Karine, abananje sangwa ndangurira ubutumwa muri Chorale Don de la Sagesse, abandirimba ijwi rya mbere, hama nkabanjejwe indero muri Chorale Don de la Sagesse irangurira ubutumwa muri Paroisse Saint François d'Assise iri mu Magarama. Mwabumvise abo tugiye kuyaga, abo tugiye kuganira muri kino kiganiro kiza kumara umwanya w'iminota 45 batuyagira ku bitari bike. Jiwe tugiye kuganira nabo ni Claude Kubwimana, inyuma ya kamera ndabona Ashraf ariko aradufasha kugira ngo amajwi n'amasanamu bibandanye bibashikira. Nyakubahwa umusaseredoti w'umukama, ni mwebwe musanzwe mufashanya na padiri mukuru, mugabo mukamuhagarariye n'imihari cyangwa imigwi y'ubutumwa ngaha muri Paroisse ya Magarama. Mbega none mwotubwira ariko baratwumviriza
imigwi y'ubutumwa n'imihari ngaha muri paruwase muri rusangi mu majambo make bifashe gute? Ego murakoze ku kibazo mumbajije. Imihari n'imigwi y'ubutumwa ku bisanzwe yifashe neza ngaha mu Magarama. Twaragerageje kuyitandukanya mu butumwa basanzwe bajejwe, bamwe bose barafise aho batwarirwa mu migwi y'ubutumwa. Nk'akarorero nk'imihari irafise urwego bita coordination, nibwo ruraba iyo mihari, hama amakorale nayo akaca atwagwa na komite mpuzamakorale. Ariko kubera haba hariho n'imigwi y'abatambiramana, kaca haba biyerekeramana, usanga hari abajejwe umutekano, baca batwagwa mu kintu bita separe. Ico kintu rero nico kiza gitwara ubutumwa bw'abarayike bwose ya coordona iyo mihari niyo migwi y'ubutumwa ku rwego rwa paruwasi. Rero mu butumwa asanga bajejwe hari ukwitanga kwinshi ngaha mu Magarama, na cane nk'imihari kugira isuku mu isengero, kandi nibo bavyisabiye nko ku munsi wa gatandatu haheze mariage. Murazi ko haba mariage ku wa gatandatu, imihari yisabiye ubutumwa bwo guca bakora isuku kugira abantu baza gusenga ku munsi w'Imana basange hasa neza. Hama kandi muramubona nk'iyo haba iminsi mikuru, imihari ndetse n'amakorale, nk'igihe duheruka guhimbaza umunsi mukuru w'Isakamugeranda, murabona ko amakorale yazanye ibitongati, amakorale arazana ubwatsi n'imihari gutyo. Imihari nayo iragabura ukuntu iza gusezeraho Yesu aza kuruhukira. Ivyo byose no kwitanga kw'imihari yacu ngaha muri paruwase Magarama. N'amakorale rero hariho n'igihe nkajya habaye nko umunsi mukuru aba nk'imisa y'ijoro, muramubona yuko amakorale ashobora kuza kuririmba imisa z'ibiteramo, bakaza gufasha mbere no mu bikorwa by'utwigoro. Nk'ejo hari korale yari kuraba abatabona, bafise ubumuga bwo kutabona hariya ku Mushasha, nubwo n'ubutumwa bwa kigoro nyene bubakomeza mu mutima kandi bagafasha no mu bintu byo gufasha abatishoboye. Ubuheruka rero nka korale ya Pueri Cantores, umuhari wa Pueri Cantores yari yagiye kuraba bajya bamugaye bo ku Mutwenzi. Ivyo rero turabishima amakorale yacu canke imigwi y'ubutumwa ukuntu ifashanya kandi ishigikirana, kandi ikongera igafasha mu butumwa butandukanye, haba mu gufasha abakene, mu kugendera abafunzwe, mu kugendera abagwayi mu bitaro. Ivyo byose turabishima cyane. Uko bitanga muri paruwasi niko bitanga no kugendera ababakeneye bakabunganira. Murakoze cyane. Mwe mugira muti padiri, ni paruwase imigwi y'ubutumwa abanyamihari n'amakorale atahabayeho bagahaze mu paruwasi? Ego cyane. Nka kujya urugo rwose rwa muri ofisi uko rutunganije. Ego. Iyo imihari n'imigwi y'ubutumwa idakomeye, na paruwasi ntishobora gukomera. Nico gituma rero tugira uko dushoboye twe ngaha muri paruwasi yacu, tuhagerageza gushigikira iyo mihari mu gihe igize umunsi mikuru canke bagize ingendo, turabashigikira tukabaherekeza ntibagenda bijanye. Bagize umunsi mukuru naho nyine turaja kubashigikira, n'abashitsi babagendeye bakabona yuko bari muri paruwasi kandi ishigikiwe, kandi n'abandi bo mu yandi maparuwasi barashima ukuntu paruwasi Magarama yitunganije, kuko turegereye cyane abo tujejwe. Ego aho nyene gatoyi Ecclesia irahamagarira gwaruka kuja mu mihari. Rega by'ukuri murabona yuko ngo gwaruka ruri mu mihari cyangwa mu migwi y'ubutumwa biko rurafashwa gusumba aho tubaye muri iyo mihari n'iyo migwi y'ubutumwa? Ego cyane, ugwaruka rurafashwa cyane kuko n'abavyeyi baraza bakabidushimira, akatubwira bati jewe umwana wanje yari kigaba, umwana wanje ataha ijoro, umwana wanje ntiyaragisenga, atariko araza agasaba uruhusha, ngiye kuririmba, ngiye mu muharahanaha, ngiye mu butumwa. Canke haro n'abavyeyi bazatubwira ati umwana wanje rimwe yarantwara akantu ntabizi cakaje aho ntazi, bakwera indero tugenda turabaha, baragenda bagasaba impusha, n'abavyeyi barabashimira kandi bagashima n'ukuntu duhora dutegura nk'ibikorwa nko mu buruhuko, tukokipa abana kugira ntibaguma yerera, twaba nk'udukorwa baza barakora. Bijya abana barabidushimira n'ubu baheruka kubidusaba yuko nk'uko vyari bimaze igihe tusa n'abihagaritse, basabye ko twese tukabitangura kugira abana bige gukora kandi abana bo kumarigara babiriko barayerera. Ego abavyeyi muri ko muratwumviriza,
mwavyumvise abavyeyi muri kumwe twumviriza hano kuri televiziyo umuvugizi mu kiganiro ni muzima nkuko umusaza bitubwiye imihari n'imigwi y'ubutumwa birafasha cyane kugira ngo abana rwaruka mbere n'abakuze bashobore gufashwa mu kwemera kwabo batira kandi gatambuka gusumba uko bari basanzwe nare vyumvikana neza yuko kuba benshi tuza gukora ubutumwa biciye mu migwi y'ubutumwa canke mu mihari ya Ecclesia Katolika. Nagira ngo gatoyi rero ntera gatambuko ngaruke kwa Moise. Moise numwe mu bari muri Chorale Don de la Sagesse mbere ni ndongozi nyebwe ibyo patiri arije kuvuga murabishingira nahe mugira mu turafashwa ariko imbere yaho natwe turafasha muri Ecclesia ariko kandi natwe turanafashwa kuko turahavoma byinshi muri Chorale Don de la Sagesse mishindirike. Murakoze cyane ku ijambo twebwe muri Chorale Don de la Sagesse turishimiye cyane gose abasaserdoti bacu basanzwe badufasha mu butumwa bwa mu paroisse Saint François d'Assise. Bisanzwe twebwe ko tubibona nta kujya ko umuvyeyi n'ikibondo. Iyo umuvyeyi ahuza neza n'ikibondo atari kigaba cyangwa usanga umuvyeyi hari n'abavyeyi usanga ari bari gito gasanga umuvyeyi nyene afata ibondo vyiwe ku rugero rumwe ubona twebwe bisanzwe amazi yacu ni kuvuga murabona yuko mu butumwa tujejwe ko kuririmbira Imana mu mvuka ya misa abantu bariko barayirongora cyane abasaserdoti hamwe n'abaririmbira Imana. Twebwe rero mu byo tujejwe turategura neza ndetse integuro hama ibisa dusanzwe turirimba misa saa 5 kiretse iyo twafashe nk'izindi ngendo canke ibindi ko hari kaba yadusanzwe ko twashobora kuzaba karirimba n'imisa yacu ko imisa turirimba asanzwe ari imisa nkuru iberamwo ubutumwa bwose kenshi amasakramentu yose tubisanga ari kabera muri iyo misa saa 5 canke imanza ziba ariko hari gendera iyindi sanga baca baririmba muri iyo misa saa 5. Twebwe hari ico dukenera cose turaza tukikira n'abasaserdoti n'akantu tubona gahaze hama tukacikako tukidufasha. Ni vyinshi twokwirata kuri abasaserdoti twokwirwa turabivuga cane n'akanya mugabo si kwishima mugabo ubunya kabisa twavuga tuti turi kumwe n'abavyeyi. Mbega mu buzima bw'umutima muragira muti twebwe turi muri Chorale kandi je ndi muri Chorale haraho ntaniye n'uwundi muntu atari muri Chorale mu by'umutima hari ikintu mu gumya abaririmbira Imana gusumba abandi tego cyane burya mwanya wonyene wa repetition twe tugira repetition kabiri mu ndwi kandi tugira n'ama repetition banashaka ku minsi twakatira goye kwa gatanu kwa gatandatu benshi abajene benshi abari ya misi abahageze ko bafati hageze ko ari weekend hageze ko twitegura mu kujya mwanya tumara turi kumwe mu marepetition turahanurana tukongera tukaganira bitari bike usanga twahakuye byinshi bisumba byanyu kugira nejo ibyo twanira byose cyane usanga rero muririmbira Imana kenshi atandukanye cyane baje bandibanze cyane. Yego urakoze cyane kuko tuza kwashika handi hato mwanya uri imbere mbere biraza gufata umwanya munini yamutubwira igitaramo mufise ejo ariko imbere ko tuvuga ku ijambo mbaze mugenzi wawe iyo twumva kandi nivyo uririmbye neza abasenze kabiri wewe muri Chorale Don de la Sagesse wewe urabishingira ntaho cyabona civyo biri. Yego murakoze ivyo ndabishingira intahe cyane gose kuko jewe iyo ndiko ndaririmba ndumva ntandukanye n'uriya wundi muntu yicaye mu kibanza bisanzwe atariko araririmba kuko ndabaronka umwanya wo kuba muri ajya amajambo bandiko ndavuga hama nkabonana n'Imana akanyana kwiga nico gituma ugandi kuririmba uri kuraririmbira Imana biratuma na wa mwanya wo kwiyumvira ibindi bintu bitaja n'ibize na shetani arabura ahantu aca kugira ngo agushikire nico gituma ugati umuntu yatoranye iryo banga ryo kuririmba narigumeko.
umupfasoni mbega ni umupfasoni twibutse ryanzira Nagarutimana Karine. wowe kuririmbira Imana ubatse umupfasoni mbega n'igiki uvuga uti kw'ico kintu cyo kuririmbira Imana gituma ntarekura ubwo butumwa bugufasha gushika hehe Murakoze cyane ku mujambo. Kuba muri korali kuririmba nabibonye binyishe cyane kuko keretse ko umenyana n'abantu benshi ariko hariho aho bitugeza kuko iyo hataba kuririmba simba nicenga kandi murabona yuko mu buzima ko bitandukanye usanga hari igihe ubona by'ukuri ko umuririmbyi bafite agaciro kandi ashobora kwinjira mu isengero abandi bahagaze hanze isengero indani mu isenge kuvuga ati kuri ibyo byose twabihawe n'uko n'ubutumwa turimo ingene twitanga usanga iyo uri mu muryango usanga ari ikintu kitoroshye cyane bisaba ko witanga cyane ariko byose tubihabwa n'umukamo ariko kuririmba ni ukuri ingano yo kuririmba uririmba by'ukuri birimo nta kindi kintu cya mbere kiryoshye no kuririmba yego ko biradufasha guhura n'Imana burya hajya bavuga ngo uririmbye neza abasenzi kabiri kuri ntibabesha kuko iyo waririmbye ibyo urimo uzirikana amajambo yo kuririmba mukuru wumva basenze irana kabiri karanarenga ariko nafatira ngaho nyine mu pasoni iyo wubatse biroroha ajyana mu marepetition gutegura nta gihe usanga ubutumwa bw'urugo nabwo birakorohera muri majambo makeya amatunganya ibyo atunganya umwanya w'ibi ibintu byose ugasanga bigenda neza murakoze cyane mwabyumvise neza abo turi kumwe kino kiganiro ni muzima televiziyo umuvugizi turi kumwe na Pardon de la Sagesse iririmba misa y'isaha 5 muri paruwasi ya Magarama ariko babonye neza yuko turi kumwe n'umusaseridoti asanzwe akurikirana ahagarariye imigwi n'ubutumwa muri paruwasi yatuyagiye bitari bike tugaruke rero ku ndongozi ya Pardon de la Sagesse ejo haheze ya 15 kwezi kwa gatandatu 2024 ya 16 nako yego kwezi kwa gatandatu twarabonye aha muri paruwasi ya Magarama iyo ko Pardon de la Sagesse yifise igiteramo kidasanzwe cyahuje mbere abakristo baronka aho bateramira twashoboye kuhaba mugabo twashimiye yuko uyu munsi duhamagara abavu muri kohari neza na neza bateguye giteramo batubwire Moyize tubwire yabaye iyihe novuga intumbero canke niki cyaba bakuye aho mutunganya ibiteramo ko nazo kubashika twari tumenyereye ibiteramo byinshi biba ngahakumva mukuru wa paruwase mwebwe cyumviro cyazananye hehe kwa mukuru wa giteramo yego murakaze cyane ni kuvuga yuko dusubiye inyuma gato Pardon de la Sagesse yatanguye mu 2008 itangurira ku gashure kari hajya hepfo gatoya hanyuma igihe bagiye paruwase ibandanya ikora ubutumwa niyo kohare ya mbere yatanguye mu paruwase burya nimwe mukuru yandi makohari yego namubona ariko hari rimwe abajene benshi n'abana hajya bagiye baratera intambwe abatanguye yego cyane baratera intambwe uko makohari yandi yavuka abaza kuzitanguza bavuye muri Pardon de la Sagesse bico bicugiye kuraba abantu ngamagarama benshi cyangwa bari makorale menshi ngabonye baza muri Pardon de la Sagesse rero iyo ngabirano yo kugira ibiteramo yamyeho kuva kera gusa harageze igihe akariro karagabanuka bivanye cyane n'ukuntu hari amakorale yavutse baca barayahurumbira jeune benshi bari muri Pardon de la Sagesse bafise amatora yo kuririmba dusaba rero umwanya munini wo gusura abandi ego rero kijya cyiyumviro twanze tuti none ko Pardon de la Sagesse yahoragira ama concert harigeze no kuja kuririmba ku ngoma ba hari byari ibintu byiza cyane bihimbaye none tuzosubira kugira concert ryari
sinzi umunsi umwe twari kumwe n'abapatiri bacu patiri mukuru acavuga ati mbega muzosubira kugira concert ryari ko twumva tubikumbuye ico gihe rero Karine kuko ari mu baririmbira amana ba kera ba Chorale de la Sagesse candamwegera ndamubaza ati ubona twosubira gufoma iyi equipe arambwira ati yego cane biraboneka burya atangura rero ibikorwa rero ejo byababereye benshi nkuko umengo ni bitangaro kuko ntibabona izo nteguro zibera hehe tugenda gute babonye gusa tuza gupresenta kuko ntihoja gufata ahantu uzokorera igiteramo ngo abarucugirira n'imyiteguro twararondera ahandi hantu tuja kugira imyiteguro kandi vraiment byadutwaye ingufu nyinshi kuko igiteramo twagiteguye mu mwanya muto mugabo ndabona yuko umwimbu wabaye ego nico kibazo n'abantu bibaza Moyize mukitangaza igiteramo bwa mbere ho gihe mwagitangarije amatariki yari yegereje abantu babona ko murategura ntibabona gacanwa kenshi gutegura ivyo bintu mbega ibintu bizogenda gute ayo makenga yari ahari mwe mwarayibaza canke mwarayiva bayavuga ayo makenga twatuzi ko benshi bayibaza kandi twebwe twatiyafise kuko uravye nk'abajya abana kuba prepara neza kugira ashobore kupresenta indirimbo zibiri neza kujya anya byadutwaye ingufu nyinshi hama wanashaka ikindi kintu cyadutwara ingufu cyari c'abamizisi kombina hagati y'abarimbira amana n'abamizisi byaradutwaye cyo gutegura hama bahurize hamwe yego cyo tuma mu kwitegura twabanza tukagenda gutegura vocal twenyine abarimbira amana tugategura hanyuma turatora umwanya rero kugenda equipe y'abantu bakeya kugira mutubana tubatatu bane tukagenda kuvyuma kabwi ati ndirimbo tuko turategura nizi kuno kumva imidiho n'ikiraho kagategura rero icyaturyoheye nuko kombinezo twayikoze imisi miliyoni icyabatera amakenga urumva harimo umwanya n'ingire muhuza ivyuma no gutegura mugabo abandi benshi isaba uburyo kugira ngo igitaramo gikunde nimwari mwipanze neza kugira ngo byose bikunde amakenga acagabanuka kubera ko uburyo bwari buhari yego Donda la Sagesse mu Kirundi bavuga ngo hari itugabirano y'ubwitonzi iyo ngabirano rero twe twasanze iko hari yacu ifitiye amaraso meza ku bantu kijanye n'uburyo nta nico twigera twishira imbere cyo twavuga tuti turabitegura hama umukama azodushoboza bigende neza kuri habijya vyuma mwabonye twakoresheje ni ivyuma twara amafaranga menshi gose kubikora ariko kubera wa mubano mwiza n'abantu habijya barabidutijije nta n'ifaranga rimwe twatanze ni navyo twanateguriye ko hama abamizisi bijya n'abantu bagoye gose kuronka ko n'amakorale make afise abamizisi bashoboye kuvuza neza hakujya ayo rero nagira iteramo bose usanga ni gutira agosha twate kuko abamizisi bamaze kubimenya usanga bagira iteramo mu makaraoke hari hanya ubwabo rero kubera barabamizisi bari mu yandi makorale basanzwe ubwo butuma baguma babikora twe dufise umwe abizobereyemwo yaciye adufasha kurondera abandi bagenzi biwe basanzwe bafise izo ngabirano nabo nyene ntivyatugoye nta buryo byadutwaye iruhande y'ivyo byose mwategura mubona amakenga mu bijanye n'ibikoresho sinzi by'umwanya muto ibya experience nto canke nke kuri urwo rwaruka mwebwe mwari mwiteze iki mwabonye iki amajambo make twebwe mwari mwiteze iki intango yamigora ikintu cyambere twe twavuga tuti nimba ari esheke tuyigire mugabo twabikoze yego twatanguye nta kindi twashira imbere twavuga tuti bazobara ko bwari ubwambere tutabiheruka hama tuzoheza twameliyoni rero twari twiteze sico cabaye sico cabaye na twebwe gushaka kuri uyu munota turatangara kuko twagumye turonka ama message menshi ko ibintu byagenze neza byari bimeze neza kana twebwe vraiment sikitera amashurwe twarabonye ko byari bimeze neza yego cyane baza kwashika wewe warujejwe iki mu giteramo narababonye muri ko muradufasha kunyazura kigute byazira ni Thierry byo kusenga mwari mujejwe iki Thierry mu giteramo ni je nari mpagarariye igiteramo uyu muyobozi wacu amaze kubona ati Jenny ko twabivuganye n'abandi yaciye avuga ati iri fo yuko hanga komisiyo inkurikiranira ibintu
acanshira imbere yavyo avuga ati genda ndagutumye nkuko nahora ndagutuma ukagamburuka upanga ibintu sawa sawa ariko ntiyigeze aca kure yacu yagumye hagufi yacu kugira ngo adutere intege dushobore gukora ikintu kizima. Mworohewe n'iki mugogwa n'iki muri kumategura ibyo bari babashinze? Ikintu cya mbere cyari cyabanje kutugora kwari n'iki yari yavuze cyuko abo twari dufise kare bahora badufasha gutegura ibiteramo benshi ntitukiri kumwe bivanye nako bagiye mu bundi butumwa ariko kubw'Imana nukuri byose byaragenze neza kubera ko ni dufise benshi hajya anye batari bamenyereye ibintu by'ibiteramo kuja imbere y'abantu nk'abajya mwabonye ni ibintu usanga biteye ubwoba umuntu ashobora gushikayo akagira ubwoba ariko ukuntu byagenze turabishima cyane Imana yarabikoze gose. Urakoze cyane Imana yarabikoze cyane. Umupfaso mwebwe mwabonye iki mu giteramo byo mwari miteze mwari mugiye kuga mbere ho ni giki mwishimira mu giteramo cyakozwe ejo haheze umunsi w'Imana? Urakoze cyane jewe ngirananjijwe kubakontorora bose abari muri concert mu nteguro barabateguza mukurikirana ibikorwa byose ukuntu biriko biragenda kuko wumvise ko ari jewe abantu bahora bazikora kera uri muri bake basigaye nari muri bake basigaye nko muri groupe twakoranye ejo ngo twari turi babiri bamaze kuja kuri scene present indirimbo jewe kuri ibintu byatugoye nibyo bumva mu nteguro kugira wegeranye abantu bashasha wanashaka mu ntango tukibitangura jewe sije narayizanye amandakivuga turi mu isengero kubera abasaseredoti bari babidusabye ugati no kuba biruko hano mwaka uheze twarayiteguye hamwe birasiba rero baciye mutinya ico gihe byasiba ahubwo idate twari twatoye byahuriranye ngaho ku performance bafise hari uwundi munsi mukuru wiyatigwa y'ababikira bica bitubirana iyindi minsi ca dusanga natwe nta mwanya dufise ca turayibangiriye ca tuguma tugira ubundi butumwa urabona ko amakorali usanga bise ubutumwa bwinshi turabona abashitsi bafata ingendo ugaca usanga nibo bikorana kuko konseri n'ikintu gitwara inguvu cane kugira urimbushe kurya munsi uba wakoze nyuma rero wumva ibintu byatugoye ukwegeranya ijya groupe kugira iyi forume baje ku murongo bamenya ati tuzoririmba uku tuzokwifata uku kandi mu mwanya muto mwari mufise umwanya muto twari dufise rero icatumye dufata umwanya mutoya twashatse tubanze tubajaniranye kuko iyo bifashe umwanya muremure ari umuntu mushasha atamenyereye ibintu byakoze no kuvuga tumaze gutegura ukwezi kumwe haragera igihe nyamba mwategura muri 200 asanga dusigaye dutonda turi batanu no kuvuga hagiye tuyishira nko mu kwindwi hogeze igihe hagera ko dukora concert benshi barabihevye niyo mpamvu rero twabanje kubajaniranya kugira ngo babanze kwanza bagifisa akariro bakibirimo rero ibyatugoye n'ibyo byo mu nteguro ibindi byatugoye n'ibijya perezida yavuze kwegeranya abamizisye ariko twagize chance duhura n'abamizisye beza bafite umutima mwiza ukuvuga aho twitora iyo aca turonderera mugenzi wiwe agaca amuzana aca tugira chance turonka umuntu atubwira ati ni kuri jewe mfise ivyuma muhira twari twicara tuko turaganira ambwira ati jewe yarameze agiye mfise ekipe mikuye muhira umunsi muzotegura concert muzoze tiza aho mugira mu repetition avuga ati iyo ni chance ndushaka kuyicika kwigisha turagenda turategura twebwe abaririmbyi iyo ndakoresha ingufu zose ishoboye wumva nyine ko tuba dusanzwe turi mu buzima busanzwe umuntu yiruka n'ubuzima ugasanga uri kuruka n'ibi igihe twavuga amasaha 10 ugasanga kuri saa 11 ariko umwanya wose twaronka twaragerageza kuwukoresha uko twawuronse yego umusaseredoti w'umukama ngabo abaririmbyi bo muri Chorale Dondora Sagesse baraje babwiye yuko bafise igiteramo ariko bategura igiteramo kandi mu mwanya mutoyi
Mbega mwebwe mwabakiriye gute nta makenga mwagize nka twe twagira tukabaha umwanya muto y'igitaramo nyine kigoye mwe padi nta makenga mwagize baje babitura ariko kandi muze kongera ko mumaze kugira mu giteramo mwabonye iki cyabo nijyanye murakoze cyane jewe ubwa mbere amakenga nagize nkuko babivuze sinigeze mbona aho bategura rero nkavuga nti baratubwiye barasaba yuko bogira ico giteramo kandi turabemerera ariko tutigeze tubona yuko aho bateguye none ibyo bazoza kutwereka babiteguye hehe nituzi niyo bazoza kumaramaza paruwasi murazi yuko paruwasi yacu twanga kumaramaza yego cyane bavuga nti muyamara ko hari dondora sagesse ndagitseye ko amakorari yose yo ngaha ku paruwasi yacu yose usanga imwe yose usanga izingabiro yiharije cyane ukavuga uti ko hari uko naherutse konsere ya nyuma bakoze bari bayikoreye umusave kandi je nawe basabye ntibaje ku musave naho bari bayigize neza ngaha je ndabwira ntibaje ku musave naho gisata naho baratira ijisho naho nyine byari byagenze neza ubwo uko kwizera narakugumanye kuvuga nti yamara ndavye ko ndize n'uwo barongoye n'umuntu atsi nyene ko gutunganya ibintu canke imanza canke ibiki kuvuga nti nawe nyene ntiyozana ibintu biza kutumara amaza ko ntoze imbere y'abantu rero tumaze gushika rero twabonye byari biteguye neza abantu bararyohewe murana ko abantu bagumaje kubafata amajwi babafotora vraiment byari ibintu by'agahimbara ahubwo tukabasaba n'ikintu undi musazoje no kuvyerekana no mu yindi paruwasi kugira abandanye bamenyekanisha ko hari dondora sagesse kuko iyo umuntu avuye ngaha nkuko twaba tugira imihari n'imigwi y'ubutumwa ngaha muri paruwasi wacu umaze kuva muri paruwasi ugiye ahandi ntubugiye nka kohare yirebanga ugiye muri paruwasi ugiye guserukirwa mu yindi paruwasi murakoze rwose urumva yuko namwe mwari mufise amakenga mugabo musangira byagenze neza nkako mwari mubizeye mbega muyize mwebwe watubwiye ibyo mwabonye igiteramo cyari gifise novuga umutwe muvuga ngo mwavuga ngo naba ndakuciye ntamenyesheje inkuru nziza ubwira mugira muti inkuru nziza yaramenyeshejwe burya muravyo ko mwari mwabitunganije ihangiro ryacu ryo kumenyesha inkuru nziza ko wararishitseko ufatiye kuri ibi na biriya mugabo kandi jewe niho narindi meze nk'uwatangaye mbonye bajya abantu bose baje mu kiya giteramo mwebwe mugira muti ubu butumwa bwo kumenyesha inkuru nziza gutya tuzobandanya kuri naho patira hereje kugira ngo bazobona muzobandanya ibyo butumwa sikubandanya gusa ko twamaze kubutanga kandi dusubira twebwe mu mwaka uhetse twihaye ihangiro ry'uko ko hari dondora sagesse ibanza ikagendera amaparuwasi yegereye paruwasi Saint François d'Assise yose kuba twahereye hariya kuri paruwasi Rwoga Kihosha turaduga turaja mu Gatongati turagenda mu Ishatanya turagenda ku Cumbuzi turagenda ku Rukundo turagenda ku Mushasha hose turahazunguruka kuvuga aho hose twarutumisha nziza bungu ubucuti n'andi makorali rero duteguye igiteramo publicité twakoze twabanje kuzirungika muri ya makorali nabo bagaca bayasangiza abandi makorali gutyo rero twavuga tuti umwe basi azoza araza avuye hariya gace usanga abantu ubwoba nibuze rero kuyandi makorali asanzwe ari ngaha mu magarama bagira bati gutunganya ibiteramo biragoye saba ari ngaha gusa ko umuvugizi ko babwiza ari benshi gutunganya igiteramo naho bigoye birashoboka ego gutunganya igiteramo naho bigoye birashoboka ivyo ndabivuga gute ati gute kubera ko ni benshi bama bavuga ati tugira dutunganye igiteramo ariko bikanga ariko ahantu bose ndabatera intege abantu bariko bavuga ati dutunganye igiteramo menya igikorwa wahawe n'Imana waratowe mu bandi hama usasagaze ubwo butumwa nibabona uri kuratanga ubutumwa neza gutyo bazogenda bagufasha mu byo uri kurakora mwumvise yuko nibyo twakoze mu giteramo ibintu by'ivyuma ibikoresho bimwe twagiye turaronka twabihawe n'abakunzi ba korali niyo wakorera Imana ugakora uvuga uti ndiko ndamenyesha inkuru ya Yesu Kristo isasagare bose ndabikishije mu kuririmba canke mu bundi butumwa buvuga Imana
byose nta kabuza bizogenda neza. byose bizogenda neza, Imana izobikora. Yego Mufasi mwebwe none nk'ubu unye muravye rya shengero ryari rihari rinezerewe cyane bahimbawe, mbere je narabonye n'abantu baza barasoma kandi mbere kujya kantu barasoma kandi se ndabimenyera ndabibona henshi ahantu banina hazimana umuntu ashobora no gukora pochette ya kameme musinzi. Mwebwe kugira ngo mubyiyumvire kurya yuko muca mushiramo n'akantu banazo barafungura byabaje mu gute? murakoze cyane. Murabizi yuko burya umuntu ateramye yicaye ariko arabatira ijisho ikintu, ariko arabatira ijisho biri imbere, abategerezwa kuba afise ikintu gituma yicara asamazwa n'ibintu byinshi. Rero kubera hari igihe hari imbere ushobora kwanka mugabo afise ka kandi nako yashize usanga atari kararambirwa cyane. Hajya twashatse ukuntu dushobora kubafata ku buryo bataza kurambirwa, nk'ubu twebwe kuri sene bishitse tukabarambi baza kuba bafise akandi kantu kabokipa. Urumva yabonye hari yanye kwa barumene hariyo ahamagara bakamuzanira nyambara ku kantu ko kwivuna. Kandi mwebwe byari byakunda akantu ka brasserie byari bimaze iminsi bagombye kuza burya Imana ngo bakarongere hari narabyumvise abantu bagomba kuva inyuma ngo baronka akantu ka brasserie. Ariko mwabigendeje gute mwebwe? Ubwo Imana nyene niyo yabikoze. Twaragiye turasaba nyene muri meka turababwira ko mufise urubanza tuse conseil, twarababwije ko tuse conseil. Ama barabagize kuri Imana yarabikoze aduhaye kandi Imana yahezagira cyane. Ama nyene urumva ko imigisha yagumye itaha muri chorale Dondora Sagesse, itaha muri paroisse Magarama, kuko iyo chorale ikomeye na paroisse burya ikomeye kandi chorale iteye imbere yamamaye, paroisse urumva ko nayo iba yamamaye. Hajya hari abantu benshi baje bava mu yandi ma paroisse barabonye ko by'ukuri hariho chorale hajyanye ushobora kuzovuga ati ejo ninaronka marché aha uko urashaka kugenda ahantu n'akantu na wewe ukagenda nk'ahantu bakakubwira ati twe turashaka abaririmbyi bazoza kuturirimbira, turafise urubanza kanaka, turafise umuntu ashaka kuzokwinjira inzu, ashaka ko hari izomfasha, uvuga ati hari abantu nabonye ahana gacuti katubwira ati burya rero hariho marishe yihuta bimeze gute, hari umuntu ashaka abantu bazoja kumuririmbira tugaca tugenda kandi nitwashikayo tuzosanga hari abandi bantu bavuye ahandi hantu bazotubaza mwavuye twavuye muri bahose turangurira ubutumwa. Turiko tugerageza guja ku musozo w'ikiganiro ni muzima, ikiganiro gica kuri televiziyo Umuvugizi, bariko tuyagira byinshi abatari bake. Nagira ngaruke gatoya nko mu gusozera, ngaruke ku musaserdoti hagarariye imigwi y'ubutumwa n'imihari mu paruwase. Nakaye kamo padi mutera urwaruka bijanye n'ubutumwa muri rusangi, abari mu mihari n'abatayirimwo, ariko ugire n'akantu uvuze kubijanye n'ingene ukuramo ubwoba iyindi migwi mu gutegura ibiteramo nk'ibaraye bateguye. Ijambo ni rwawe padi. Urakoze cyane. Icya mbere notera kamo urwaruka rwose kwinjira mu mihari n'imigwi y'ubutumwa itandukanye, kuko umuntu amenyera byinshi, agira abagenzi. Niyo agize ikibazo urabona yuko umwe ari mu muhari agize ikibazo, urabona imihari yose iriko iraja hamwe ngo izoje kumushigikira, izoje kumufasha, kumufata mu mugongo. Canke yari umurimbaramana agize ikibazo, canke agize urubanza n'ubwo umunezero, usanga bose baje gushigikira. Ivyo byose bigafasha, kandi ni kwa kumenyesha inkuru nziza nuko nyene gufatana mu mugongo, nuko no kumenyesha inkuru nziza ni rwa rukundo Yesu Kristo yatubwira ati kizobaranga yuko muri abi wanje nuko muzaba mukundana. None hatagiye imbere urukundo wosanga ataho twe turaja. Ico bituma no guhimirizana amahwimiriza amakorale kugira ubumwe no gufashanya. Hajya byaranamfashije ndiko ndaraba abari ko baravuza hariho abaje bava mu yandi maparuwasi, waca mbona none burya muri paruwasi yacu ya Mugano twagiye hamwe
abahinga bo mwikorana n'abahinga mwikaro ntiboje hamwe gatunganye batarinze gutira hanze ibi kibazo naciye ntangura kwiyumvira yuko nabo nyene boje hamwe bagashobora gukora bonyene badatiye hanze naho hoza bavuye hanze muri farumasi mugabo kanza kikora iwacu hama cengira ko bavuga nokuramwo ubwoba n'ayandi makorari yego ntazaraca buri rimwe mu mezi atatu niyo meza dushoboye kuja hajya dusuye turatira ijisho turaba ubuhinga bw'ikorari ariyo yose kandi tuzoza kuyishigikira nabo bagire bamaze kubona uko babikoze nabo bavuga ati dufashe keneze yuko icyo bondera ko hari Dondora Sagesse nabiri byinzigigira ndazi yuko yo bafashe kabankadra ati muragira ukuntu kugira bigende neza bagenda kunokono rero nandi mukora ndayatumire yuko kwerekana ubuhinga bwayo agategura ituzokwira tuyangira tuzashigikira nyene mu buryo dushoboye kugira paruwasi yacu yamugenderwa kandi abakristo bashobore kuronka uko baterama kuko ari n'ubu bavuga ati uyu munsi neza ahantu nza kuja ndaronsa ahantu nza kwicara kandi no muri bwa bumwe nkejo mwarabona yuko nk'umuntu yarosa agafanta agaha mugenzi we ugasanga ni ibintu byiza cyane kandi bikomeza n'urukundo bwa butumwa nyine bwo kumenyesha inkuru nziza y'urukundo bikomeza urukundo bwo kumenyesha inkuru nziza muyizi abantu babakurikiye mwebwe ejo bagira bati none ngo ntibihereye ngaha bahumwizera ariko kandi abaririmbyi urongoye subira batera itege ejo bibatunganya ikindi giterane cyangwa Rwanda yego murakoze waruzi kamarade yuko iyo umuntu ariko arategura igiteramo cyo guhagiza indirimbo z'Imana amashetani ahagurukira rimwe kugira ngo icyo giteramo gipfe ntigikure ibyo byarahatse no kudushikira ejo na twebwe kuko ibikoresho twari tubiziga bari babikotesheje ahantu abana bari kuravuga yuko akanyobwa tuba twakaronse ahandi kabuze abana ingorane turimo z'ibitaro imodoka ibizana bayikirabura amazutu rero hari icyuma kimwe kijya bita sabufu cyari bwashike bijya kimwe byatumye dutangura dutera sino ibindi byose byari hajya atangora bwa ntitwatwe tuvuze ta sabufu hari ntibyari kuryoha bijyaye rero twe twavuze tuti ko twahagurutse dusubire inyuma shetani twaratsinze kandi tuzatsinda ubu nyine tugomba tuje tubategurira igiteramo cya Kenzo Kenzo isuka Bikira Mariya bavyumve ndibuka hareze nk'imyaka gitatu ko hale Mwadesera idoga yarateguye icyo giteramo Kenzo ku ngoma ashitse kuri scene y'imo kirashe bwatwebwe rero turizeye neza yuko bizogenda neza cyane tuzasubira twebwe abasaseredoti twumve ko sare izoba ihari ya Kenzo dusanze ihari kwere tugiye guca dusubira ku kivi abaririmbyi utwara bariko baranakumviriza uyu mwanya uti komera ku kivi si gukomera ku kivi gusa bonyene kubera batari bwibone kuri scene ahubwo bavyakunda bobwiye baribona kuri scene ture weekend abajya abana barabishashaye cyane kandi barabikunda cyane mu bisanzwe barashaka abaririmbira abana benshi nabo nyene twabahamagara ngo bazane baba bazi kugira nabo nyene bazaza mu giteramo babona umengo ntibizokura muga nk'ubu bamaze kubona ko twabyinjiyemo nababwiye yuko kugira natanguye tugira ingendo zisanzwe uretse tuzosubira muri aya maparuwasi tugenda kugirayo amakonseri kandi baza yuko nk'umwaka uza uzohera tugize nka konseri zitanu bandi bajumbere cyane nakaye kamo utera abandi bagenzawe mbere n'ayindi migwi y'amakohare uri paruwasi cyangwa ahandi uje no gufasha abantu kumenyesha mu gihugu murakoze cyane akamo notera bagenzanje bari mu yandi makohare cyane dusangiye ubutumwa bwo kurira bwo kuvuga icimana yaduhaye sakandi ni waba uri kurakorera Imana byose bizogenda neza ni waba waratoranijwe mu bandi ukaronka ujya mwanya wo kuririmba uvugira Imana ntupfishe ubusa kuko ni byinshi novuga nahungukiye kuva hungiriye muri kohare uretse ibi byuko tuja mu biteramo n'ibindi
turagenda tubonana uronka akaryo kanini kuvugana n'Imana muraja hamwe mugategura mu masabamana mukajamwo ugasanga nukuri kwibera muri Yezu umuririmbyi niwe yavuze ati n'umunyenga w'Imana nanje sindabihisha kuko uko mbayeho akenshi hari abantu baza bambwira ati wewe tukuzi muri kohale iyi niyi bakambonamwo image nziza gusumba aho bari kumbona ndi mu warabiciyemo burya uri kongo kuri se yego kuri kuririmba ko wagiye cyane hari igihe wumva kumenga n'umuntu agwambuye wo hanze tuvuga babera kamo rero rero kubuza gufasha wizeye Imana byose birashoboka iyo wizeye Imana byose biragenda neza ni kwizo mpanuro inyunganizi isabo kuri ubu nibyo bagiye batwemerera byo kuremesha ibindi bitiramo agiye kuza mu Chorale Dondora Sagesse akamo n'impanuro by'umusaseridoti dusozere kino kiganiro ni muzima gica kuri televiziyo umuvugizi tubashimire abaduteze amatwi bashimire abaduteze amatwi abadukurikiranye ni ibiganiro bya televiziyo umuvugizi birabandanya naho ikiganiro kigarukiye ngaha ubandanye muroranirwa Imana ibahezagire mugire umugoroba mwiza murakoze cyane